Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunze ba Tarcisse Hope Ministry, nibaze ko mumeze neza ku majwi muri kumwe na Silva. Nibaze neza yuko numubabaro ugeretse ku wundi, numubabaro ugoye canke se bigoye gutahura. Hari ku munsi wejo ni inkuru nariko ndatembera kuri rezo sosiyo canke se ku mbuga zigiye zitandukanye ngahanye, ni inkuru iriko iravugwa kandi nababaje cyane. Nibaza yuko iteye ikigongwe ku bantu bose bahari canke se bariko barakurikirana iyo nkuru. Hari ku munsi wejo aho benshi bazi ku kintu ciswe ikinyamugigima canke se nibaza yuko ico bari kintu umutigito mu rurimi rw'ikirundi canke se ikinyamugigima, niho cashoboye gutera ejo mu gihugu ca Maroc. Hakaba hari ikibazo giteye amarira, giteye umubabaro ku bantu canke se abanyagihugu na cane cyane basanzwe baba ngaho onye mu ico gihugu ca Maroc. Hari mu masaha nk'ayo guhumbya, haba umwanya mutoya nk'umutigito uteye ikigongwe, umwanya muto na cane cyane yuko hari abantu bari biteguriye wanashaka kuryama canke se kuvuga ati reka tuje mu mirimo ya minsi yose, na cane cyane ibihugu biteye imbere yuko bifata bikagenda bagakora ijoro n'umutaga. Niho habonetse umutigito udasanzwe ku bantu bose, na cane cyane ndetse habaye ikibazo kitoroshe kuba hashoboye kubomoka amazu agiye atandukanye menshi nko murabibona ngaho kwa ayo masanamu. Niho hagaragaye na cane cyane abasanzwe bakora isuku canke se inkiragutabara, na cane cyane ambulance niyo yashobora gutwara abantu. Mu nkuru ziriko ziraza na cane cyane bigaragara, habonetse yuko kuri uno munsi muri rijoro ryakeye hapfuye abantu bashika ku majana 600 n'abandi barenga. Muga mw'uyo mwanya abakomeretse cyane gose nkuko bavuga ati babandi ati ni naho imana kugira bashobore gukira basaga mu majana 340. Muga abo onye bitwa yuko bashoboye kuhasiga ubuzima n'abantu amajana 600 barenga, ariko nibo bashoboye gutogwa n'inkiragutabara kugira bashobore kuja gufuba canke se guhambwa mu itongo ryabigenewe ngaho onye muri Maroc. N'umuriro canke se abantu benshi bariko baragira ikibazo, na cane cyane yuko benshi muri bo batagira aho barara canke se aho bakika umusaya. Inzara, inyota nivyo biranga abo bantu nkuko muko murabibona ngaho onye kwa ayo mafoto. Nagize ibakwe ryo gutembera na cane cyane ku bihugu canke se kuri rezo sosiyo canke se kungurukana bumenyi kugira mbone mbeze ati vy'ukuri making sure yuko abo bantu bashobora kuba bagize ico kibazo. Niho nifashishije ikinyamakuru na cane cyane u Rwanda, ibinyamakuru byinshi byagiye birapostinga, nifashisha internet kugira menye yuko vy'ukuri ico kibazo cahabaye. Wari umutigito uri kuri dogre nkuko bashobora kuba bavyita ku muvuduko w'ibice 7 no kuvuga. Urumva yuko uwo mutigito wari urenze, washobora kururutsa imyurira canke imiturirwa na cane cyane ma etage ngira mu rurimi rw'ikinyamahanga, ariko gwashobora kururutsa izo nzu kubera yuko urumva yuko uwo mutigito wari urenze. Abantu nabo urumva ntaho bashobora kwirukira kubera yuko imiturirwa yari myinshi, no kuvuga niyo yaza ikagwa ku bantu nkuko muriko murabibona muri ako ka video nashoboye kuba ndamategurira ku majwi
ku majwi nka jewe Silva navuze ati bakunzi ba Tarasisi reka nshobore kubisangiza canke se dufashanye gusengera abo bantu kugira bavuga ati eske dushobora kuba hehe dushobora kubaho gute Imana ibafashe na cane umuryango yabuze nayo nyene ishobore gufashwa n'uhoraho na cane yuko nta kibera ubusa ku isi y'Imana buri kintu cyose kibaho Imana yagikoze. Nibaza yuko abakunzi ba Tarasisi yari Silva kuri headphone canke se kuri mic za Tarasisi Hope Minister. Nibaza yuko tubakunda cyane na cane yuko ari wa muhungu wanyu atigera abatsta hasi canke se atigera abanyoteza mu kubaha inkuru zigezweho. Ciao. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.